mukama yuko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane kunda ndakubwire mukama ureke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose kunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nukuri ndabibabwiye ubutinjirira mu irembo ariko akamenera ahandi urugo rw'intama ni igisuma kandi n'umwambuzi uwinjiriye mu irembo we n'umwungere w'intama niwe umusanga rembo yugururira intama nazo zikumva ijwi ryiwe ahamagara intama imwe imwe izina ryayo akaziturutsa amaze kuzisohora zose azije imbere nazo zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe ntizikurikira akavantara ziramuhunga ariho kuko zitazi ijwi ry'abahandi uwo ni wo mugani Yesu Kristo yabaciriye ariko ntibategereye icyo yashaka kubabwira Yesu rero asubiramo ati nukuri ndabibabwira jewe ndi irembo ry'intama abaje imbere yanjye bose ni ibisuma kandi ni abambuzi yamara intama ntizabumvirije jewe ndi irembo uwunyinjiriyemo azokira azokwinjira ate ko asohoke aronke n'ubwatsi igisuma kizanwa n'ukwiba gusa cyangwa ukuniga n'ugutikiza inganda jeho naje ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye Ngama Yesu turagushimiye cyane kuko niwe mwungere w'ubuzima bwacu turagukengurukiye cyane Yesu mwiza kuko niwe ukwinjiriyemo atigera gwabira niwe ukwinjiriyemo adahona ataranduka adatikira kandi adakenyuka niwe musu ukwinjiriyemo atagira ikigoyi niwe musu ukwinjiriyemo atagira inzara niwe musu ukwinjiriyemo adatandukana n'icitwa neza ku buzima bwiwe Yesu Kristo mwungere mwiza Yesu Kristo mwoza w'imitima yacu muri uyu mwanya hagati ya saa sita na saa cyenda twebwe abana bawe twatoranirijwe kuramba no kuranirwa no kunezerezwa n'ijuru tukiri kuri iyi si turengukanye imitima y'urwezi twaraye nibuca kugira ngo tuze kugushimira kubyo udukorera turaje gukenguruka ubwa mbere kuri uyu mwuka w'abazima dufise ubihere bw'icyubahiro turaje gukenguruka ubwa kabiri turaje gukenguruka ubwa kabiri turaje gukenguruka ubwa kabiri kuri uyu munsi mushasha waduhaye kubona ko isi n'ijuru bigabwa n'umukama none umwasi adakwiye kutugira ko ijambo
turi ku munsi w'amajana 210 mu minsi amajana 365 waduhaye mu minsi amajana 365 waduhaye kunezererwa muri uwo mwaka. Turi ku munsi w'umunani mu minsi 9 yo gusenga ngo dusozere neza ako kwezi, kandi turi ku munsi udasanzwe ugira kabiri w'indwi. Wakoze kudutera iteka tukaba turi bazima. Amashimwe dufise na yuko turi bazima, ibisigaye biduhera ubuntu turabizi. Ico dugusabye muri uyu muturuturu, tugusabye ngo duhisezerano ryo twongeramo ibyizigiro kugira ngo ineza yatakaye muri twebwe tuyihabwe kubwira isezerano rishasha, kandi kugira ngo amahoro twari twarazimije tuyihabwe kubwira isezerano rishasha, kandi kugira ngo mu kwemera, mu kwizigira, mu kwihangana abariho duhererwa imbabazi, ubuntu, amahoro n'ibyishimo, kandi abariho turonkera ububasha bw'amaraso yemerera dutandukanye n'icitwa icyaha kuko gitwiruka inyuma guhera kuri basogokuru. Abari naho turonkera ububasha bwo kuzura na mutima wo mwiranda kucyo tugira impinduka muri ubu buzima tubaye mu uyu munsi. Amen. Tugire Kristo. Muraho murameze neza. Umugisha w'Imana ugwire mu biganza byanyu. Igikundiro cy'umukama gihangara uruhanga rwayo. Udahangarwa bwa rudasumbwa ubutwika kavuyo kose kari gukorera mu bwongo bwayo. Kuri iyo uja gupfa utangura gupfira mu bwongo. Kinyuma byimbagura umubiri gusa, ariko ibyimbagura ubugingo, byimbagura umutima, ibyo bintu ni byo gutinya gose. Ubushobozi bw'Imana bube muri we mwishina ya Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze rwose kuri uyu munsi genekerezo rya 29 ukwezi kw'indwi ukwezi kwa Gadi 2025. Turi ku munsi wa munani. Yego. Kaba n'umunsi w'amajana 210 muri uwo mwaka wa 2025, ariko umunsi wa munani no gusenga dusaba Imana ngo duhumugisha kandi dusozere neza uko kwezi kw'indwi turatangura neza ukwezi k'umunani kwezi kwa Shera muri umwaka wa 2025. Iri jambo ry'Imana twuguruje riri mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohana. Yavuze ngo Yesu Kristo n'umwungere mwiza. Niwe yivuze naho byasomwe na Anita. Yavuze ngo ndumwungere mwiza. Kandi naho yivuze ari abandi bamuvuze mu bwuzure bwa kera. Mugabo yitwa Dawudi yigeze kuvuga ngo Kristo n'umwungere mwiza, ngo Imana niyo mwungere wanje, ngo imbyagiza mu canya cy'ubwatsi butotaye, ngo kandi ngo kanjana ngo ruhande y'amazi asuma ikaremesha umutima wanje. Yaravuze ibintu byinshi bikogwa n'Imana mu kugaragaza ko ari umwungere w'ubuzima bwacu. Muri byo ariyo iki byo ndiko ndaza ko ariko reka tubicishe ku mwungere icyamazi, umumaro bw'umwungere. Umwungere w'umuntu rero ga n'ikindi kintu cyo kibe n'umwungere w'inyamaswa uko ntivuga ntifise eshanje. Mugatwe bw'Imana yacu iravuga natwe tukavuga, bisigura ko tuganira tugahuza n'ubu nibyo turimo. Yaravuze ngo umwungere mwiza, umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena. Yumvikana ko Imana ni kubera umwungere ikurindiki ubukene. Wumve ko isezerano uje kwakira ari ryo kurindwa ubukene. Uyu ni umunsi udasanzwe, umunsi w'umunani w'amasengesho. Twatanguye twamaze kwinjira muri Avomark. Kwazike 29, asike 30, asike 31 n'ukwezi kw'indwi. Naho mubona imisi 9 zo kwirejo, azobasigaye imisi 2 yo kwitazura n'umunsi umwe wo kwinjira mu kubonana. Turacyari ku rugamba rw'amasengesho. Nimunagotungo mureke gukorera n'imigisha yanyu, mureke kubibira imigisha yanyu. Mukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena. Byumvikana yuko umwungere arinda ubukene, icyo agizene, icyo ayoboye, icyo aragiye, icyo yitwaritse, icyo yashinzwe. Ngo ambyagiza mu bwatsi butotahaye. Kubyagizwa mu bwatsi butotaye niki? Ubundi nka iyaze nta n'impamvu yo kwibyagiza mu bwatsi butotaye. Urayibyagiza mu ruhongore aho gahari ubwatsi bwumye yishashirika ryamikamera neza. Kuvuga ngo ambyagiza mu bwatsi butotaye, shake hari igihe yabaye mu budatotaye bwumye kandi nabwo bufite ijambo.
wambyagiza mu bwatsi butotaye. Iyo Imana ikubyagije mu bwatsi butotaye igihuza n'icyari ko gihuzagirisha umutima wawe ukaheza ukakira ituze ugatekanishwa n'ukuri ku ijambo ry'Imana kudashingiye kubigaragara mugabo ushingiye kuki ku mbaraga z'ijuru zikorana natwe mwisi y'umwuka. Wambyagiza mu bwatsi butotaye nk'ubujyandi mu bwatsi butotaye kubera nyutswe n'ubuzima bwanje. Buri munsi Imana ikakumenyera ibyo ukeneye, buri mwanya Imana ikakumenyera ibyo ukeneye. Iyo Imana iguteye iteka ikakubyagiza mu cenga cy'ubwatsi butotaye ndakubwira kandi gukorera, uragenda bakugiriye inama gavuga tujya mu gomu ujya mwangushi, Imana igacecekesha wari yatanze twiyo, wari yatanze iturufu, wari yatanze impamvu bakuvuga bose bazavuga ati ne bya bintu byahereye kumbe ni Imana yatotaharishije icyo ukeneye ngube kubera iki bo batotaharishije icyo udakeneye ahubwo batotaharishije icyo kukubabaza. Iyo umuntu atotaharishije icyo kukubabaza yumisha icyo kukunezereza. Iyo umuntu atotaharishije urwango yumisha urukundo. Iyo umuntu atotaharishije kwaraza ngo ugire icyangiro. Mwarumvise umwana w'umukobwa yabaje ati ni kubera iki jewe abakobwa bose ndamugize umugenzi arukame mukiye tikari nayo ntwari kiragavuga atakunda nyunda n'umuhungu amuneranya ko kandi adakeneye ko babana akeneye kumva gusa ko amuneranya ko. Namubwiye ati n'ubutunzi bw'Imana buri muri wewe urabureke kwisumeta ku bantu ngo ibyo bogukorera ahubwo bagirire neza wirengane ntuzo bakore ko muvumo bakore ko muhezagiro kugira ngo Imana isiragarira badida nawe wirengane. Ngo ambyagiza mu bwatsi butotaye. Iyo wari uzi ko umukama ari we mwungere wawe ukaba uzi neza ko umwungere atagira ari mwiza, mwungere ni mwiza wezu niwo mwungere mwiza sibyo kandi twareke namaziyo ukaba uzi ko umwungere atavuga ngo inkira ajya kwimenya ngo irironderera umene ajya kwimenya ngo iyo irondera iba yaciye yifashe arayidida yirengagiza amagara make yiwe kugana atayiturukije cyangwa atayahiriye akayidida. Bisiguriki rero ubwo rukundo rw'Imana rutuma Imana itubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotaye kuri buri kantu kamwe kose ugahana igisubizo cy'ubuzima bwawe ugasanga yambaraga cyakintu wagira ukoresha kugira ngo ugere kuri kiri ukoresheje ingufu nkayi kuko hari mu mutahe w'Imana. Ari naye ingorobe janije ya murumuna wanje ikambwira ingene Imana igira neza ashingiye naye ingene yataye telefone akayita anategerereye deplacement mutwara mu muji mu nyuma akabona yirutse moto kombe yasize mufuka inyuma w'ipantaro ayibonye yirutse moto mugana mubwiye impamvu nabwiye impamvu pe ayibonye yirutse moto ko yataye telefone arabwira umutashe mugenda kongera amahera tero unjana bakiriko bararira kumera mwongera undi mu matora baraje ati ndabonye telefone iri kiharirwa ko kubasongusongo wagiye bikora imizigo mu barabara tigendera na mucarama acatera kata ni moto konye mugabo rero ariko aravuga impamvu yataye telefone harimo imyungu y'Imana yarashaga saka megatoyi yari yagahebeye Bibiliya n'agakarone yaragiye kwandika mutuntu ko inyigisho aragiye telefone ishira mu mufuko Bibiliya ishira mu isaka. Nawugani uwo no mugisha wo kwa Obed-Edom nagiye nakimuzo icyubahirano wari jambo ry'Imana ngutakaza amahigo yawe n'igikunda muzoze mubyigigiye cyose mutakaza ibintu cye mukanyagwa ibintu canke bakabakomisiona ibirenze. Nagiye nakimuzo agacirano wari jambo ry'Imana nguganda uhuye n'igisuzuguro gituma uhora mu mutima wawe ubabaye. Naho ngo yaburanije Imana yibwira ngo ariko iki ni kimwe mu nyatsi telefone sinzoyigura amafaranga ari musimba amacana 5 wiki ni kimwe mu bindi by'inyatsi. Imana avuga ati mwana wajewe nta nyatsi wogira ufite ijambo ry'Imana ibyanyu mwatakaje kuko bujya gutakaza telefone no guhomba kuko utakaza ibintu byinshi ndetse ni telefone utakaza ibintu byinshi kugisore kuronka ama nkubu nkaje ni telefone irimo ngo ngiye mbona bayibye cyo bayitwara no kuvuga amagroupe yose akagenda ngo mwebwe ko musaba abandi link nandi besha bigenda gute mano bibone singabuye shetani ngo yumve ibyo yonkorera. Ambyagiza mu bwatsi butotaye uhorira nikirezereza umutima wawe uhora nikibahora umutima wawe ibi nibiki ibi nibikogwa ubu n'ubwiza ubu n'ubudahangaga ubu n'ubushobozi ibi nibiranga umungere mwiza. Niyo mpamvu nkunda kubabwira kwiruka mu madini kwiruka muri binabiri rabutaha ahantu aya makarita ndayasangaho kuko Imana irivuga ati ndumungere nacu zokena wagera mu kandi gabwe ati ngerageza ntunganira nyemera nyizera nyizigira urabingene kugomorera ko imigisha. Icakabiri ngo ambyagiza mu bwatsi butotaye iruhande y'icumukamari
n'icakora akakurinda gukena ahubwo arakora ikindi kintu akakubyagiza mu bwatsi butotaye ugahorana itoto ataruka ibikamvura amarangamutima yawe bikenye ariko byuzuye ngo akanjana hafi y'amazi adasuma. Amazi adasuma niki? Ubundi amazi asuma atera induru. It's okay? Amazi asuma atera induru. Amazi asuma atera induru. Amazi adasuma araceceka ukabona ari amazi. Murazi umuntu akwanga kongera akakwararaza. Murazi umuntu akwimba no mumiza kongera akakuvuga. Nagira mbabwire ikintu kimwe, ibi ni mushobora kumva uburemere bwabyo mutarafana ba Bibiliya. Bibiliya nigeze gusoma amakuru y'umwami w'Isirayeli. Isirayeli bundi ni igihugu c'Imana, kandi igihugu c'Imana iyo ubushobozi bw'Imana bwigaragariza mu mirimo yawe no mu mibereho yawe. Umwami Ezekiyasi Senikaribu umwami w'igihugu kibanye ciwe ngo aramusuzugura. Senikaribu umwami w'Aramu aramusuzugura gushikaho umwami Ezekiyasi rwande gutanga amashikano agirike kugira saba imbabazi kwabona ati namaze gutsindwa nta kundi ndiko ndumva ingabo ufise umuheto ufise ibiki nta kundi. Aravuga ngo ubwumvirije gatoyi, aravuga ngo mbabarira rwose ubu ruvuge mu rurimi chike ya mareke chike ngo kugira ngo nibagirane nibumve nkuko navuga ati genda zigifaransa mugabo ntwara nibazi gifaransa uruvuge mu gifaransa unuke mu gifaransa nemere cyo kitutsunutse mugabo ntwara ntibumve ngeno ntutse. Imana ibona gahinda ka Ezekiyasi irakomeza iricecekera aramutuka agira gwega namwandikira niketa musuzugura. Ambwira ati wewe amusuzugurana n'Imana yawe, ambwira ati wewe n'inzuzi ziri muri Israeli nta tuzoza nta n'amazi nta n'ingabo yanje nimwe izoronka n'utwidaha ku gikombe nta niki nta n'akavutu uzoyora. Yakira ryaketa aragenda atereka ndaripfukame ko ku Mana. Kubera iki? Ngo akanjana hafi y'amazi adasuma. Iyo amazi asuma yaramusuzuguye. Kubera uko kumusuzugura yongera avuga Ezekiyasi yabanje gusesagura ibyiwe bugiye Ezekiyasi yibuze kuyora yamaze gusesa. Yagarutse imbere y'Imana hari ubutunzi bwe bwatakaye. Imana iramwicecekera. Imana izitureka tugatakaza ubutunzi bwacu tugatakaza ibyishimo byacu. Kandi nabwiye ko ari imba twugaraniyemo zigirene zatubujije kugira ibyishimo. Harakavuyo mugaraniyemo hari imibabaro mugaraniyemo hari maganda mugaraniyemo. Iri sezerano ryo kuri umunsi w'amajana 210 ndasenze Imana mushobora byose bigukure mukavuyo kubuzima umenye ko umuntu udasanzwe uzuhangane n'ukugirana n'ukuba wifitiye umwungera kuragira mu cyane cy'ubwatsi butotaye hafi y'amazi adasoma kabari yagirane akunezerereza agutereka. Amazi adasoma ubundi amazi aragaragaza ibigeragezo bivanye n'icarico. Mazi mabiki ngo namazi ari nagiye amazi agaragaza agashinyaguro uri kuranyandiko zo mu gitabo cyo kwa Yobu. Gusa iyo tujya mwisi bigaragara ukabona activity amazi bakoresheje argibi batisimu ityorogo mugaba amazi ansa nimwaze ngo nikintu ciza ko nikintu Imana ikoresha bugirane iyi Imana igomba kuvuga amazi ivuga ikintu ciza ivuga imvura. Mugara amazi answa nikigwanisho c'Imana mu bami wa mbere 18 cyo kitiwe ngo akanjana hafi y'amazi adasuma. Hafi y'amazi adasuma niki? Narimwe Imana izigera ikwemerera timwigere mugerageza Imana se umwami wanje Yesu Kristo ngo muyibwira ngo nshira ahantu ngo atakigeragezo nzogira ngo nshira ahantu ngo atangwane nzogira nshira ahantu ntazohamba nshira ahantu nzoguma mbyara gusa nshira ahantu ntazosonza. No, iranadusaba ati no mugihe mubifise nimwifate nk'abatabifise mu bwisonzeshe. Iranadutega kati namugiye mukomeye nimutekane muceceke baba kubita ikofe murabe hirya mubaye nundi musaya kugira mugaragaze ko mudafite imbaraga. Kubera iki? Intambara tugwana sizo mu mubiri nizo mu mwuka. Niyo mpamvu ngo akanje hafi y'amazi adasoma. Aya mazi adasuma n'ukuri kubuzima mwibanga hahandi ubana n'umurozi ugaceceka Imana umusumika mudiha wewe akakugirira inama akawugira n'iyico gukorera kibi nawe ukagira inama yo kumugirira neza kugira musuka amakaraka ku mutwe Imana ikamudeha utwenga. Aya mazi adasuma ni hahandi umugabo n'umugore mu bana musu umwe Imana
Imana ikadiha umwe muri mwebwe kubera iki ubugorye n'uburyarya mugendana. Aya mazi adasuma ni handi Imana igutabara ukaja mu gitandukarira bukeye Imana ikaguha ibitwenge. Sara ngo yagiye mu kishima ryango nkuku ati yamara mfite ikigabo naco nimba uko kitabyaye gada ati nikigabura ndabira bijya bintu yaye bajya banuko bingana ngo ari bagiye bimasa bongira n'ibindi ngo kubitamwo n'amata bagira ico bita ngira ni potage nabyo nzi ndiko ndavyimbe ariko ari ibindi byo kurya nabonye bateka mu bihugu by'abarabu nibaza ko bimeze nkabyo. Umiwe ararabarara Sara muruko kuraba ngo yari yifashe ku muntu wazayumva ngo bamubajije abamarayika ngo barabaza Imana ngo irabaza Ibrahim ngo umugore wawe Sara arihe akira ngo nguri yaherereye mu gishima ryango yarumbi urya yarasya barayi ni nkuko Ibrahim ariko byongera ko buri avuga ngo nguwo umwaka nyene ngo uzawuhekerera ubyara. Sara ngo amazi adasuma uhabwa ikintu y'amazi asuma arakurenza induru gatebo gaceceka n'ukuruzi n'ibyiza ushoboye n'ibyo wari witeze ibyo wagize kavuga utaka kavuye nuko nibyo nakunda. Mugaba amazi adasuma ushobora kuba uri mu mubabaro utekanye ahubwo inenzo wawe n'Imana akaba ari yituma uvuga ngo Sara yaratwenze gushika avuga uwo musare we yita izina Isaac babongo n'abazobyumva ngo bazogira bazotwengana nanje Isaac yitwa bitwenge. Gorera ni bimwe mu by'Imana dukorera bigaragaza ko Imana ari umwungere w'ubuzima bwacu ninda kuyoboye ninda kuragiye. Muzika wa Kristo beshi uyu munsi muyobowe nubwo babwishe. Muzika wa Kristo beshi uyu munsi muyobowe n'imikorere y'isi. Mukobwa atararongogwa aravunika umutima afite Imana, akavunika umutima ry'akaryama, akavunika umutima yambara kabego, akavunika umutima anywa, akavunika umutima yinguruza, akavunika umutima kubyukuri kubisaba ubugingo bwiwe n'ibisaba umubiri wiwe atagizene atacho bimutwaye. Mwakavunika umutima kenena mu kirere agata wakuba kamena ibanga kubera iki kukavuga ati abatungana babyaye gatatu abatungana bagite ico kintu Imana kigatuma imuterera inyuma y'urugo kubera iki yayobowe yaragiwe n'umwungera atariwe. Bibiliya yavuze ngo uwo ni umusuma yaje imbere yanje uwajeho kugira ngo numere nka mugenza we ni umusuma kuko mfise uko nagufyatuye nuko nagutegekanije. Nibyo Bibiliya avuga ngo ni murondoke kandi mugwire mugibanga ry'Imana nuko nibavutse abangu batanu ni ari n'abakobwa batanu kandi kavuga ngo buri yarameki wewe warambabaje mwitangurokane warambabaje nzogukugisha nk'imbwa buri gitondo Rameka kuga nk'imbwa buri gitondo Mungu wa Kayini. Icabaye nigiki Imana rero twa tuntu yagiye yibikira iyo twa tuntu taratwakira ngo tugire impamo y'ubuzima bwawe. Uvuga bara yaravuze ngo uyimaze kuronka ibyo urya nibyo wambara nukuvuga ibinezereza umubiri n'umutima wawe nico yavuze wowe indani nawe w'inyuma ngo nikiya kindi uburindiriye ni gwese tuberega ubuntu kuko Imana ifite inyungu y'urubyara gusumba umugore abyaye cyangwa mugabo abyaye. Imana ifite inyungu y'urubyara gusumba urasa umwuzukuru n'urasa umwuzukuruza. Imana ifite inyungu y'ubyaye gusumba umugabo abyaye umwana umwe w'ikinege mu nyuma karongora akabyara cyagaterenda akabyara. Mbabwije ukuri kubyara ni inyungu y'Imana. Mbabwije ukuri kurongora ni inyungu y'Imana kuko atarugo nta Edeni atarugo nta Ecclesia atarugo nta gwirirana. Ku Imana yagisezeraniye Ibrahimu umugabo w'imyaka 100 ngo nibikwima urajwe ishinganiki ngo wandikisha amazina wandikisha amateka. Ubu twase bavuga basokuruza wacu ubu ninda vuga mbarira ndese gokuruza wacu bikakuvye umutima utari bubyi bikakumanikisha kaguru gazoherayo kwa nugutakaza ubwunge kwa nugutakaza umwunge kwa nukuba intungwa yiyerereza kwa nukuba intungwa yiragi ukamanikika ukagana ugatakaza Imana wiboheye ahantu wewe nyene ubwawe. Iri sezerano ry'umunsi wa 2010 rigutandukanya n'umusuma rigutandukanye n'umwambuzi. Ndabara yani mutisubirako ngukuri kwijambo ry'Imana kumurikira imitima yanyu. Hari abantu muzicuza kukanyuma ataco mukigira kwihana ushobora kuzokwihana ukaja mu ijuru kuko mu ijuru hari kurya umubyeyi ashobora gutunga umwana w'ikinebwe namuti. Hari n'abantu mu ijuru muzosanga muri binebwe mubera n'agatumba muyobora. Hari abantu muzosanga muri binebwe gisagara cyanyu kiba kimeze nk'ikiki kukubera iyi si nimwigeze muyibyaza umusaruro. Hari abagore mwatakaje umwungere mwiza kubera abagabo banyu. Hari abagabo mwatakaje umwungere mwiza kubera abagore banyu. Musanga ni mwari kuryosha isi ni mwari gusasura amawari munsi y'ibyatsi niko imigani ya Salomo 24 avuga. Ni mwari kuyasasura mbwa mwaracecetse niko zubaka izi
ahantu hose hari ubwoba, ahantu hose hari agashinyaguro, ahantu hose hari igisuzuguro, ahantu hose hari ubusuma, ahantu hose hatari ukwizera, ahantu hose ahantu hose hari agashinyaguro ntihabahagira umwungere. Ahatagira umwungere uhasanga akavuyo k'ubuzima. Ngibi ibindi bintu biranga umwungere, ngo agahembura umutima wanje aya mazi adasuma. Iyo umaze kuyahagarika mu ikirenge cyawe uhembuka mu bitekerezo ukavuga uti ninkomeza nkagumiza y'ibirenge noneho n'inyo ziranzako, ninkomeza nkagumiza mu ibirenge noneho haraza isuri, haraza imisundo, haraza imisibo, haraza iki. Noneho reka ngira ubwoba ngo ubwenge ngira uko, ngira ubwenge noge, ngira ubwenge njabuke, ngira ubwenge ndabibuye ryateretsweyo. Niyo mpamvu yozuwe bajya kujabuka, garuka n'ubwenge ngaha. Niyo mpamvu yozuwe bajya kujabuka Yorodani, aho nanje ndafashijwe. Bajya kujabuka Yorodani ngo hatangwa bahereza nkuka bashira isanduku y'umukama ku bitugu. Bamaze gushira isanduku y'umukama ku bitugu, ikintu cyabaye ni igiki. Imana irababwira ati ni mu bikora uko nabibabwiye bizogendekera neza. Amazi ngo aribwiriza ari ku maja hejuru, bisigura ko kuba itegeko ry'umukama arico kintu kizogutandukanya n'amazi menshi. Gwa rudigiri Dawudi yavuga muri Zaburi 12. Sinico muri 18 namusore. Sinico gusa aho uzohembukira umutima wawe n'umubiri wawe n'ubugingo bwawe, aho uzohembukira ndetse n'ibiganza byawe ukagira umugisha n'umugwiza. Ngahanda hakubwira ngo yazumuhereza nkuka nawe acashinga amabuye nga 12 nta kintu na kimwe cyo gusopfa ubuzima bwawe Imana itagushiriyeho. Ntukazuzurabyuka gusa atamigisha ugabana yigabane mu izina rya Yesu Kristo. Nta soni uhora mu ruzaratsi k'ubuzima. Naragowe makwihangana, bwira Imana uti mbahaye kuba hejuru y'ibi bigeragezo. Ntabwo ari misi ya Imana duha kwihangana. Hari n'igivuga atawihanganiye mwana wajewe bahejuru y'ibigeragezo. Nimba mutari gusubiza inyuma ijwi ry'ubuhanuzi, bahejuru y'ibigeragezo mu izina rya Yesu Kristo. Bahejuru y'ubukene. Imana niguha amafaranga arengaye imyenda ufise. Ntabwo Elisa yakoze ikosa ryo kubwira umupfakazi w'Isarefati ngo akira ndakuriha imyenda gusa. Yamubwiye ngo genda ugurishe uriha imyenda usigare n'ibizobatunga n'abahungu bawe, usigare uragurana. Imana ngo iducisha mu nzira y'ubutungane. Ngibi biranga umwungere mwiza. Nikutokora ngo uhurumbire umwami w'abantu, nikutokora ngo uhurumbire umwami w'abantu, nikutokora ngo uhurumbire uyu mwami w'abantu. Ni igiki ngo kubera iteka n'izina ryewe kandi abibira akabanga. Hari givuga ngo oya, uko biri kose ndiko ndaribyo nabayemo, uko biri kose ndiko ndaribyo nagendeyemo, uko gomba ufise imyaka 99, ufise imyaka 119, habura umwaka umwe mu myaka 120 wasezeraniwe. Nimbuga ifise amatwi y'ukumvira ijwi ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo nakabande kumwijima w'urupfu. Ntukicura ikibi uri kumwe n'uyu mwungere mwiza, kuko ntazokuvira nutamuvira niyo uzomuvira azokomeza kurungikira bani tabarusha bakubwira kugira ngo ni wumva ukisubirako wongera ugaruke guhumurizwa n'inkoni y'umukama kandi no gutekanywa n'icumu rya rudasombwa. Mvingene Bibiri ivuga ngo noca mukabande kumwijima uruvako mwe murakazi muzaka baze bene kora ngo bagaciyemo bagiye Yerusalemu batwa amashikanwa y'umukama. Ndabarahiye Yerobowamu yimitswe n'Imana n'umusuku wa Salomo ngo batega imivyimba, ngo batega iki imivyimba, abatega n'imibembe kugira ni baje kugabana. Mwebwe umutego w'isi yimuka murabuze wariwe umutego w'isi y'umuka ko ujana umugabo wa muryohewe muri saro mwagara mu buriri inkota zikayagukayagwa niyo zivuye. Yako Faraoni tarababa. Mwebwe murazi umutego wa mwisi y'umuka urarimuka bibimbuto nk'abandi bose ukaronga amase gusumba abandi bose. Ndabari hagera gusarura akaba ari wa mbere uzika inoki uzika inzara ukagubaka nyene ukagubaka uwagusomye akakurya amenya akabwira ati ndakurya wa mupfuwe uri umuhisi narose ikikuma sinzoro nkikikunkura ko nasoni. Baje nyamara ni wewe nzokuriza gushika umuyotse n'amazi shitani taragushinyaguriza. Kaganira na muganza uti ni wawe kubika ibanga ryanje
ni wowe kusanga ni wowe kunyuka kwibiganza ati ndaguhara ubwo ndaguhara bikagoze ngene nanaguteranye na mugenza agaheza kuguhanura gacaca hirya hari akaja kubwira umwego node warutse makuru ngo nakibi nicura kuko uri kumwe nanje mwungere wanje reka nkongereka ngo inkoni yawe n'icumu ryawe birampumuriza inkoni niki ubundi inkoni iva mu giti n'ikimenyetso Imana igushirako ukicwa ntupfe ugakubitwa ntumugare ukibwa ntukene ukabengwa ntuwe ukabinga ubundi musi ukabyara arakantu kakamenyetso inkoni wibuke ku musozi wa Sinayi ni nk'icemezo basi n'utuntu Imana igenda itwereka utuntu ukarara uhagaze uravuga nk'uko umugore yitwani tukavuga ukazorindira ko ubanza gutabara bwati none umugore ni mashini canke niki ngo waryamye amasaha 16 arya udufiriti n'udusalade akanyuduta kanywa kabuyi kameze neza n'agapotaje akagenda ku gapisina gani yemwe gabayoboye rugatungera rukongera rugashinga ugatangara kubereka hari ikimenyetso cy'ubudahangarwa bw'Imana duhabwa iyo tumaze kwisobanukirwa tukaba twebwe tukareka kuba nka runaka iki nico bita inkoni ubwo niba bisigwa kudafite kigeragezo mwabisigwa kuri mu bace bw'Imana Imana yari bizi yuko Musa naho yakiriye inkoni Musa ngo yabwiye Imana urinde mwebwiye ngo ambura inkweto za kukantorera iherana urinde yumvira ko uzumva igisaka kivuga urinde ambura inkweto za kukantorera iherana urinde Musa genda unzanira ubwoko bwanje urinde untumye ndi uriho ninde igana farango cyo kibazo arakibajije uriho ninde Musa arakumbwira byinshi ufise iki inkoni mwami kuko ndumwungera ufise inkoni Musa iterere hasi ndayitereye Musa wabanya Musa ihindutse inyamaswa hari umubiri yambaye hari amarasigize hari uruko bigize ari inyamaswa mwibuke mureze kemera kratundwe navo inyamaswa nikyo Musa subira yitorotore kurako karizo kai Musa ati ndarinda kuko ndi kumwe n'umuntu n'ubundi gisaka kitahora kivuga ndaharaga imyaka myinshi ni Mediane ko umugabo yetira no ku musozi wa Sinayi akayitora Musa we wabibonye tubite kuranyemeje mugasurungira kanu kamwe Musa ufise ikimuno kinacho afise akiri kiganza cawe Musa shira mukwa Musa yego ikiganza gicika ikigisebe mukwa acika ikigisebe yo Musa subizayo tigenda rero unzanira ubwoko bwanje iyi ni inkoni kuko Imana yari bizi ko kwa Farao bapfumupfumu n'abakoniko n'abakarudaya bose nabo basanzwe bakora ibindi bintu nk'ibyo Imana yari ibizi ariko nayo yari ibizi yari nziko kuko Musa ngo amaze kuja kwa Farao icyo yakoze ni igiki ngo yakiri ngo nayiterera hasi nkuko ngucika inzoka abanyamare ba kwa Farao n'abatora ubuyoka ubukoni bwa baterera hasi gucika inzoka nyene mugabo yaho inzoka ya kwa Musa kirabumira bwose ngo ni icumu ryawe birampumuriza iri cumu rero ni ryo guhana iri cumu ni inkota iyi ni ya nkota yica bene Senikaribu iyi ni ya nkota umureka akoresha ingabo ibihumbi 185 biratikira birahona biradidwa birapfa biragenda inkoni n'icumu byawe birampumuriza Imana iragwanira ubuzima bwawe sibyo gusa no mu buryo bugaragara uwo mwungere mwiza Dawudi yaravuze ngo ntegurira ameza abansi banje babona ndikorana nagira mbabwire y'Imana mu kuduha umugisha abanza kubaza n'abanyoko bo byanga mwana w'umunare mwana w'inishari byavuga atakagakobwa kangere nugahabye iki nikazoma kazoca kajana muri babasheri babo uru tugaburire mu kabiri ari nyoko yakabyaye kandi abizi ko ari karasaza ari karagenda rero kuyebwira yo kwanga mugenzi wawe inshuti yawe yobangwa Imana nje baza nsabe burya nibwo buhizi bwa Yakobo nibwo buhizi bwa Aburahamu Imana nje banza nsabe niki Imana yakoreye Isaac izahavuga ngo Imana mutera ko Imana nje banza sabe unegurira imeza basi banje babona unyakira nigishika mu kubobereza umutwe wanje amavuta igikombe canje kiguma kibogaboga na elere na kavuyo na gashinyaguro na gacinyizo na nununu na ibi bintu bigufashe kubaka isezerano ry'inabo isezerano ry'ubudahangarwa
bwawe n'Imana umwungere wawe ngwego mu buhigwe n'ubuntu bizomerekeza. Nagenda kubwire ko hariho harakajede ku buzima gw'imisi yose y'ubuzima bwanje, ubuhirwe n'ubuntu bizogirane bizomerekeza. Abantu ramwaherekejwe n'imbwa ingiye muryame gatabuvuye muri rizamu mutanguye kuramurukana mujeri, mutangure kuramuriruka n'inzoka, mutangure kuramurasambanywa n'inzoka, mutangure kurara murabana imitsimu, mutangure kuramuragaburirwa n'abapfuye, mutangure kuramurabana bazogeza inzegere. Ga bintu nibiki watakaje umwungere mwiza. Oya reka tureke gubeshanya sibyo. None kubonye ibiranga umwungere mwiza uri kurara umusi usozereye, reka ntukirengagitse araba mwatanguriye umusi waheze rimwe mutawusozeranye. So ufite amashimwe mutima wawe, ariko amashimwe nakuzamura uduge ku rundi rwego. Kukubitwa, kunanizwa, guhemukirwa, guheranirwa, gusambana, gusambanywa, kwibwa, kwiba, kuba ibyo bintu byose nta munaniro n'umwe nkwiriye kwikorera ibitugu byanje, kuko ibitugu byanje nizo mbaraga zanje. Ibyo bintu byose nta kintu na kimwe nkwiye gutara mu ruhanga rwanje. Uruhanga rwanje nigwo rukuye igikundiro cy'umugabo. Heka da heka misi yose y'ukubaho kwawe gira umugishira umwana w'Imana. Harakantu rero ngomba kukubwira gashobora kukubera intambamyi mu masezerano yawe. Nakango aka kantu ngomba kukubwira nakango umviriza nagarutse muri Yohana 10. Umviriza ngwinjiriye mu irembo we n'umwungere w'intama, niwe umusanga rembo yugururira intama nazo zikumva ijwi ryiwe, ahamagara intama imwe imwe izina ryayo, sibyo akaziturutsa. Murumva igikorwa cy'umukamo cy'uguturutsa ubu ngubu n'ubu bari mu gutuguturutsa, arimo kukuzana zamuka zunguruka ngo amaze kuzisohora zose mubyumve, musoke muve mu kavuyo k'ubuzima, musoke muve mu butindi, musoke muve mu butinganyi, musoke muve mu kuraguza, musoke muve mu bwicanyi, musoke muve mu bubeshi, musoke muve mu manuka, musoke. Hari ahantu abarozi babugaraniye, hari ahantu abansi babugaraniye, hari ahantu abanyeshari babugaraniye, hari ahantu abo mwamatanye ubwa mbere babugaraniye, hari ahantu abagabo b'imbundeke babarongeye babugaraniye, hari ahantu abagore bishinyakare mwarongoye babugaraniye, hari ahantu abantu mwagendanye babugaraniye. Nimugira amahoro mutabavugishije, nimugira amahoro mutaganire. Mbese umwasi w'Imana mwahuriza ni kukiganira iki? Naganira n'Imana nawe umanditse kuganirize muhurire muri reconciliation nawe nyene divine ishi ihagarikiwe n'ubwami bw'ijuru. Wamaze kuziturutsa, amaze kuzisora zose, ndababwije ukuri Kristo aragusohora mu bugwayi, Kristo aragusohora mu bumuga, Kristo aragusohora mu myenda, Kristo aragusohora mu bisuzuguro, Kristo aragusohora mu bugumba, Kristo aragusohora mu byankiro, Kristo aragusohora mu bugwayi bw'amashetani, Kristo aragusohora umba, Kristo aragusohora. Nta n'ikindi bene kora icyabatabaye muzasomeza buriya 84. Nta n'ikindi kintu nake Imana uzopfukamira ikagukura ku kigeragezo gikomoka mu isi y'umwuka. Nimba hari ikintu kigoye mu buzima kandi kibabaza n'umwiyerobetse ku buzima bwawe, Kristo ni wowe wagena azogusohora aho hantu hose wumva kuzingiye umubiri wawe uva mwinyo. Nagahengwe k'ubuzima ufise, uri magara make, uri niryo, nta gikundiro, nta by'ibyishimo. Nenda kwibariza none Kristo yagupfiriye ngugire cyangwa mandabibwira akantu kamwe. Umugabo izanda kunda ubuhanuzi bwiwe cyane, sinzi ko ari umunyafrika w'iwacu, ariko icyo si cyo nirata uko ni dini singirata. Ngamba bwije ukuri ndabikunda gose. Umviriza ingene yavutse ngo ninde yameye ibyo yumvise tuvuga, ngo cyangwa ninde yayishuriwe ububasha bw'umukama. Uwo ni Izayi 53 umurongo wa mbere. Umviriza umukama wariwe, bumviriza umwongare wawe. Ngukere mu bitegerezo harakarimbo kabikira mbere toto ngo ibisiza n'imisozi bitaratangura kuremwa, Imana yari muvise mu bitekerezo. Ndakubwije ukuri nawe yari igufise, nukuri ku Imana sindi kupinga umubyeyi Bikira Mariya, nawe yari igufise. Bivuge ngo ibisiza n'imisozi tangura kuremwa, Imana yari imfise
yumvise mu bitekerezo byayo. Kubera iki? Ni jambo ry'Imana riri mu migani ya Salomo 30. Niyo mpamvu ngo Dawudi yumvise inyota akabwira Imana ati sindi buryame mu nzu y'ibiti by'imyelayo nakuronke yahuba n'icoko. Imana yabwiye ati Dawudi mwana wacu, ndakwemeye kuko unyiyumvire ko ariko basokuru bawe ntibigeze banyiyumvira ko atariko ndabatahura kuko bari mu bugaragwa nabo ubwabo baguma bakampa bimura amahema. Niyo mpamvu bashimye ko ngumiza mu ihema. Tariko rero nahanzu we ufise wonyubaki isi yagara n'indapa y'ibirega by'umukama. Nahanzu ufise wonyubakira kuko aho nshima kuba ni mu mutima w'umuntu wese yisobanukiwe. Mutazamwemera ko musozugurika. Uwubyemera Imana imuhumugisha, utabyemera Imana imubohora. Umviriza umukama rero uwo mwungere wawe ngo yakuriye imbere yiwe nk'umubyaro nk'umuzi usiyagadutse. Muramwumva? Ubu ni umukama wo n'umwungere wawe ngo nta gihagararo. None nawe nubu uri kuriruka udakeneye yuko Kristo ico gihagararo yatakaje ku bwawe ukinjoyinga ukiviva ukibamo. Nta mwakaka yarafise kugira ngo tumurabe, nta n'ubwiza yarafise ngo tumushime. Yari umukengerwa yahebwe n'abantu, umuntu yama mu mubabare, yama n'amagara make, ameze nk'umwe babona bakaraba hirya. Yarakengeretse, nta cyubahiro twamuha. Ibi bintu byose Kristo yabyikoreye ku bitugu kugira ngo bimwe ari yikoreye ku bitugu ataratangura kugira imibabaro bitube ku bwa butware bwa bwami yanganje bwa butunzi y'amahoro bwa byishimo bwa bugwaneza bwa bikini. Ngo ariko yasogoswe kubera ububisha bwacu, yamara n'indwara zacu yari yikoreye. Ububabare bwacu nibwo bwari bumuremereye. Ubu rero niwe mwongere asonza mu kibanza c'igitungwa ciwe, aja kurondeza umurima, atamira aruka aravuga ati nogerera ubundi atuje narose aho nguri teresa ko munarose naho nahira ibyatsi. Namwe rero yobo ababayoboye avuga ati genda wiri kurasaragurika nanje hamunzanira amaturo ndapfukame ko amanzabwiye mugabo reka mbabwira ikintu kimwe, nimutananiza imibiri yanyu bizobagora ingene muyobora ubwoko bw'Imana yabaragije. Akakoko mukanyumvire mwabanutse bo mukama. Arigabiza ngombwa ko ari wowe ugenda gusa nabo bambaye. Arigabiza ngombwa kubera iki ozengo byabaye ngombwa ko ari wagaragara nk'indaya arongora Gomeri. Umunyisraeli mbundeka yobo arongoye umugore w'icubahiro atamuntu numwe amupfangira. Gomeri akagenda akavana agatwara inda yaoze agacengera akagenda gasambana. Imana ati biceceke ubu ni mubabaro mfise niko gahinda niba bibona. Nguyu mwungere mwiza yari umukengerwa yahebwe n'abantu kugira ngo ugire agaciro. Umuntu yama mu bubabare kugira ngo ugire umunezero, yamanaga amagara make kugira ngo urambe kandi uranigwe. Ameze nk'umwe babona bakaraba hirya kugira ugire igikundiro. Yarakengeretse kugira ngo ugire icubahiro. Nta cubahiro twamuha kugira ngo udogigarade cyangwe wubahe ntabyo nzuko mu byumba. Kane ngo yamara n'indwara zacu yari yikoreye. Yes, ububabare bwacu nibwo bwari bumuremereye. Yes, natwe twamubona nk'uwaguwe ko n'igihano uwahanywe n'Imana kandi aruhijwe n'uvuga nta n'agaciro twabiha. Gatanu ngo ariko yasogoswe kubera ububisha bwacu, asyokorwa kubera ibyaha byacu. Icumuro kirandagase cigarukanye keshi cigarurije keshi. Wigano kituzanira amahoro caguye kuri we, ingoma ziwe nizo zadukije igihano kituzanira amahoro. Uwo numwongere kandi uwo mwongere umaze kumutakaza wibera nk'intama igumi yeba wibera nk'intama igumi boroga. Umviriza ngo twese twari nk'intama ziyerera, umwe wese yajana inzira yiwe, ngo ariko umukama yamusutse kwicaca twese. Yaracumukujwe, yararuhijwe, ntiyakura ko umunwa nka kujya ku mwagazi w'intama batwaye kwibagiro urendegera, nka kujya kw'intama idakakaza imbere y'abayikura ubwoya, ntiyakura ko umunwa. Baramuhaje baramujaniranya mu rubanza kugira ngo nawe uzokumvirizwe kandi utunganirizwe urenganurwe. Ngo mubo barukanye mbese ninde yagize umwitwarariko wuko akuwe ku isi y'abazima, wuko ahanywe kubera ububisha bw'igihugu canje? Nobody. Nano kangarukire ngaha. Uri niwe mwongere mwiza, niwe umusangarembo yugururira intama nazo zikumvijwe igiye. Umusangarembo murazi cyarica
who I am, who are you, ndinde urinde. Irembo umusangarembo murazi cyacu n'umuteramyi. Umusangarembo yagaragaye ishushanya akubitwa n'inkoni y'Imana kubera kutisobanukirwa akajana na Hamani umunyeshari. Umusangarembo yagaragaye ku irembo ry'ubwami abura inkuru nziza agatabagwa n'ijwi ry'umukama hakaranduka umutima uwamugiriye ishari. Ndavuga Morodekayi. Umusangarembo ni umuteramyi akorana n'umusenzi kuko ari gwe umuteramyi buryo ugasanga arunduke ne nk'umusenzi. Ndaje mbabwire gatoya, uyu musangarembo ni wewe wavuze uti rizamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 naho top saa 6 nazoba ndahari, naho top saa 6 nazoba ndahari. Ndabizi ko nita top ni ari saa 6 kandi nanje umunsi Imana shinye ko naba saa 6 ari wundi muntu azoba hari ndabarahiye. Nato kwivuga Bibiliya avuga ngo aracari abarenga 1000 batarapfukamira Bayali. Eliya yaratse ati nije nsigaje nyene barabamaze. Tiya Imana diyo ceceka. Ari abandi batarapfukamira Bayali reka barenga 1000 nzokuramwa abageni banje. Aha umusangarembo ninde ni wowe uvuga uti hagati ya saa 6 na saa 9 hari hari munota hari 130 imbere saa 9 rizamo ndarizamo. Ntabwo ari ngombwa wumvirize yoje. Ushobora no kuraba gatitire gusa ugaco uha intention mukama wewe nabawe. Yesu yaravuze ngo je nabanje umisemo gukorera Imana namwe muhise mwiki uri umusangarembo. Uyu musangarembo rero murumva yuko ari nk'icariho ca Kristo wasi kuko Kristo we ni mwebwe mukogwa n'isoni mwumvumenga turarengeje. Mbwa Bibiliya iravuga ngo kuko mumaze gututurwa kubwijamo ryanje mwumva ariko mumaze kubikwa kubiganza n'abapastori n'abasazerdoti benshi. Gututurwa kubwijambo ryanje muzosaba ico cyose data mushaka kibaye kandi nanje nzogira ico musabye cyose kwizina ryanje kandi ntimukira basoko kuko umusoka atamenye ico cyo byashaka cyanga kunda nabisaba ganzi kuko ico nawe na data namwe nakibahaye mukiri kuri iyi si nzobarungikira umutabazi azobakiza nimuzisiga nimuzogirana kandi muzokora nk'ibyo nakora ndetse muzokora n'ibisumbiriti kuko data nzoba namusabye akaba mutabazi. Ariko twatono turaryoshe simbona ibintu na bimwe bindi birungo mukeneye mu buzima bwanyu kugira ngo muhe murambye kandi muraniwe ngo ni umusangarembo yugururira intama nazo zikumva ijwi giwe. Nukuvuga iki uyu mwanya nanje ndi kugurura ni mubiharire ndi kugurura ogurura amarembo ogurura Kristo yinjire ogurura amarembo ogurura Kristo yinjire. Abagabo bamaze kugurura n'abagore baruguruye abasore bamaze kugurura n'abigeme baruguruye abagwaye bamaze kugurura n'abagowe baruguruye kubera ibyiza Yesu akora. Numva kamwemwe mu mutima numugere mwiza. Murambare mushavura ngo nuko navuze ngo nikwera ibyiza Mariya akora nukuvuga ko nikiririmbwa mugabo navuze ico ndiko ndigisha nakivuze kiri mu muhamagaro nikiri mu ijwi ndiko ndakoresha. Aha arugurura nawe wari ari umusangarembo ngaho mukarero urimo uri umusangarembo muri ubwo buriri bwawe uri umusangarembo mu kazi kawe uri umusangarembo mu bumwe musigane n'abandi uri umusangarembo kuri wewe no kubawe no kubagukekeje uri umusangarembo. Kuba rushaka kugura abandi nawe utarugurura Kristo nakubera umwongere mwiza umve ko aguhageje abone kugugirana ubone gukorana nawe muhaze ubwoko bwiwe ahamagara intama imwe rero izina ryayo akaziturutsa. None rero ko twuguruye mukumva ibyo bwiza reka Kristo aturutse imitima yacu reka Kristo ayobora imitima yacu reka Kristo ubundi guturutsa iryo jambo guturutsa ndarisobanukirwa ahantu habiri. Bwa mbere ndarisobanukirwa kuri Burahimu Imana imaze kubona amaze imyaka 10
13 batavukana kubwika inyoma cha Sara kumena kwa Sara. Imana yaravuze ngo Burahimu tugendera imbere yanje utunganye gose imutegeka ibyakora kugira ntibadubunga isezerano ry'inava. Murabona Adamu na Eva bamaze gutakaza ijwi ry'Imana bakaganira na Shetani. Imana yarababwiye ati ndabahaye amahigo ya kabiri nawe bakuye muri Edeni burya sico kimwe no kubica ngo bave mu mubiri. Naho mu bugingo babaye bapfuye mwana ko babaye mu banyemba bazokanye na Kristo. Ico kitiwe ndabihamya kuko ubu ni ngo shore yaruguruwe Shetani sigaye maramaye kuko nawe yakoresheje kinyoma Imana nayo iramurenganya. Imana zitudiye uba rero yo jambo kandi ndaribona no kuri kuro Imana yikubwiye ngo tugende imbere ya cyangwa ndi imbere yawe ibigaragaye nk'umungere nk'umuyobozi kandi keshi ntuba uri mbundeke ngo hamagara inama imwe mu izina ryawe reka kugendera mu kavuyo. Ushaka kuba utarabyara mugari we munyamugisha gusumba ariko barabyara ko bari kumugisha icyo bitumugisha ntabwo bishingiye ku bintu bigaragara gusa biri no mu yindisi ngo amaze kuzisora zose zije imbere nazo zikamukurikira kuko zizijwe igiye. Reka mabwira kakana impamvu dukurikira Kristo kandi ukurikiriye Kristo ntuzimira ntugogwa ntugoga. Impamvu dukurikira Kristo nuko twamaze kumva ijwi ryiwe. Ariko abana b'Imana menshi ntabwo murumva ijwi rya Kristo, mwumva ijwi ry'abantu, mwumva ijwi rya Anita, mwumva ijwi rya Patiri, mwumva ijwi rya Pasitori, ni mwumva ijwi rya Kristo ibyo tuvuga bihinduka urushinge. Ubundi iyo umuganga ariko arakuvura akoresha iserenge. Mugabe iserenge hari ibanga ry'amazi abariyo uyarabye kenshi usanga ari amazi nyene amazi bavuga utuntu mbese twomfashike muga ibisonga byariko birakudiha kamaze kuvamwe babarakano gato ibisonga byariko birakudiha bikagirane bigapunguka. Umubabaro wa mbere w'umugwayi nuko vene umutsi we wuziba umutsi wuziba. Iyo umutsi uzibwe ugira gahindugira umubabaro ku buryo burenze aba bitaraba ko ntibizobabe ko ndabasenge mu izina rya Yesu Kristo. Muzi kuzibura umutsi cyaricyo muzi kuyiga umutsi wa bakawubura. Rero buri hari abantu mwisi y'umwuka Imana nayo yahize irabura kuko imitsi yawe yazibye kuko uburyo bwo guhura n'Imana narabwiye urushinge mu ndoti ikintu bisigura. Iyo gwabaye ku mubiri wone ikintu kibi mugabo bundi rushinge ni waza ngo rusigura ikintu kibi n'uburyo bw'ubutabazi n'uburyo bwiza bwo gutabaga. Urushinge ruragaragara cyane mwisi y'umwuka no mu Abanyisirayeli bari Kadeshi Hibaroneya. Rero ngo kuko zizijwe igiwe hari abakristo rero igiwe rero ni nk'imitsi yuguruye n'umutima wugururiye kwakira n'umutima wugururiye gutabagwa n'umutima wugururiye kunezerwa. Icimana gusaba gikore uyirekere ububasha bwawe. Uravuga ngo none ngo ibyo shoboka nuze iko iryo kugukekereza n'urupfu n'ikinogo n'ikimanga gukekereza n'ukuzimu n'inyenga gukekereza n'umupfa mu n'icyagishimu cyagwamo Yeremiya ukekereza kandi ari umuhanuzi w'umugabo. Niyakekereje Yeremiya mugabo rumangara ruguyemo ko rukunda bene wawe n'abari njyage. Gatanu wizo nama nizikurikira kavantara ziramuhungariho. Murazi bakavantara mwakurikiye ganshuti zanje. Iyi rero ni inzitizi. Murazi bakavantara mwakurikiye ubuhanuzi bw'ikinyoma. Chakira fata suguma nezegwa yohegwa yu arapfuye uzorongwa n'ubundi yu mugabo bize n'imanga zikove n'ibigo gikove byari ibintu ndabonga vuga ati ntamwe murago mutwara reka babakorereko je no kuri zindi kubahenda ari ibintu byoshika mu izengero nkaduka ngatwenga nyene ngasanga nabatuje ndiko ndayatanga biteye ubwoba biteye isoni. Imana ni Imana y'icubahiro ni Imana yakavuyo. Ibyikorana iby'ubutungane ibyikorana iby'ubutwari baraguhenze mbere yo kurikira bakavantara. Ibimenyetso n'ibitangaro Kristo yaravuze ngo mu misi ya nyuma azobwira ngo ari hariya wameze uko ngo asuku ngo yambaye uko ngo akora uko ngo akorikwe n'utandukana n'ukuri ku ijambo ry'Imana uri gukurikira kavantara ngo ziramuhungariho. Kumuhunga niki nuhura n'umusambanyi muhunge tera marato umuka chomoka genda. Reka ndababwire kavantara wariwe mubu nkamuka Potifari yari kavantara kuri Yozefu kubera Yozefu aritekaniye bamuhaye igiti nawe agerageza kubakora neza agacopora neza ko zisafuriya neza sibyo. Imana ya Yozefu niyo yamaye nanje yamere mu safuriya kwe
Imana nyene ifise ibanga ryayo siko nguvuga rero iyo zebu uka Potifara kiye gusasa ibitanda agisanga ndabibigora bane ibyo keje aho cica usanga cakuye impuzu aho igisanga usanga gikenyereye mu ibitugu biri hejuru cyangwa amabere hejuru cyangwa amatakari hejuru donc aho usanga gifise position y'ukwensida umutima wawe maranga mutima wawe ubwonko bwawe wagangunga karazevu nikuko umuntu yaza ku mukaba waje arawani yukibanu gikwekwa n'umuntu ngo akezwe n'ibibero by'abantu nkabaza musoni nabadelira ukabona wakwezwe n'agasura k'umuntu ngo agashinyo k'umuntu kuri uzomenye kutaratunga Imana mu buzima bwawe kuko Imana utunga ikigomba kuguha yogisharasa nuko cyo bakimeze kose kigahimbara umutima wawe inuko biryo niryo baka ngo agacupa ngo utwo kurya ngo duharage ngo agasumenu utu mumva abantu ba muri gospel abantu b'Imana abigisha bijambo ry'Imana n'abakunzi bijambo ry'Imana muzotandukanira he na baba stare hariya ba Dr. Nani ngo afise utuntu dusoyangana utwo tuntu tukandigadiga biragoye Imana yayidushiramwe ububasha budasanzwe ngo Yozefu yarirutse namwe ni muhunge be nabo bakavantara mureke kubakurikira iyo ugenda niyo wumva kavantara Bibiliya avuga ngo wimatanya n'amara yacika maraya aho ni mu Baromani kandi Bibiliya ikavuga ngo iki Zaburi ya 50 buricarana n'abakobanyi ukavuga ngo genda kome ngo ndi kumwe nawe mbese ngo umutima w'ikingo bakiriye amatungo adatunganye yecho subitse ikintu kiri mu bwiyerobetsi wifatanya n'imboregwa nawe utoboreka ubundi musi uzoboreka nawe utobusamba n'ubundi musi uzosambana ngo nizigurikira bakavana arazira muhunga ariho kuko zitazijwe ry'abahandi amajwi y'abahandi muzi muri byarayanga niko zubakwa niko bimeze mama byamubayeko nasenga nikameze cyaranyankasha njyo cabinkoreye akashatugerageze hari utuntu mubitse mu mitima yanyu dushaka kubatandukanya n'isezerano ry'ubuzima bushasha kandi bwuzuye uwo ni rero mugani Yesu yabaciriye ariko nibategera ico yashaka kubabwira yashaka kubabwira ko iruhande y'ukuri kw'ijambo ry'Imana iruhande y'ikinezereza umutima wawe kidashingiye mu bikomeye bigaragara hari ubundi butwara Imana ikoresha igahezagira ikanezereza umutima wawe igakomeza umubiri wawe ikarandura n'imizi buri kintu kimwe cyose gihangayikishije ubuzima bwawe tubyumva kumwe nimba tubyumva kumwe sema haleluya Imana igumugisha Imana igumunezeyo ntukemere kuyoborwa n'umucangero Bibiliya ngaha muri ijambo ry'Imana avuze umucangero nawe ashobora kuzimiza amasezerano yawe umucangero ni ndarakubwira ngo miki ukorera iki twatahawe ataco dutanze ni kuri pe dutanga ataco dusabye kuko Imana niyo kutugabura niyo kudutunga niyo kudutunganiriza ko nayo irabibona ko bitokora ko tuja kurima ntibikunda nibyo kuna ko tuja kwigisha ntibikunda nta nyigisho zumba kuri kwa Bibiliya nawe bizokumva umwe canke babiri birahagije ngo Imana yagwe icyubahiro kandi ahana Imana inezero ahana Imana iherewe icyubahiro iraharema ikintu gishasha so nimukiyabira inzara nimukiyabira amakuba nimukiyabira ubugwayi hari igihe Imana izokurinda ubugwayi ukanezerezwa no kuyishimira ku wa wundi uyishimiye ko wamugisha bijambo ry'Imana akabaragizene nawe arosa amazi yo kunywa canke arosa amafaranga yo kurinza rikarakorera datangwa ikinakundira Kristo ngo nukatanga ubuzima bwiwe kugira ngo aze agirene azabusubireko ngo ntawugirane ngo ntawubunyaka nije wenyene ubwanje ndabutanga Kristo ubwiwe aratwitangira ngo tugire ubuzima kujya umwungere yitwararika ibitungwa byiwe bitamutegeka ngo tuzanire ubwatsi iyo bigomba kumuteza ikigongo birabira gusa ariko ntibitobora ngo yumve ico bishaka biragereranya gusa birataka gusa niko na Kristo avuga ngo ni waduha ubuzima tutarinze kubutakamba ngo ari n'ububasha bwo kudutunga nubwo kugirane kudutunganiriza rero ubwo buzima ni bwirizwa Kristo wenyene ubwiwe yihaya bisezeranira data hama kandi natwe tubibyaza umusaruro bwo kuba kumwe nawe none rero ntukabe nk'umuyuda ngo pinge Bibiliya avuga ngo abayuda basubira kutumvikana kubera ayo majambo ngo benshi muri bo bavuga bati ari mwishetani aradedemba mumwumviririza iki ngo ariko abandi nabo bakavuga bati ayo si amajambo y'uri mwishetani ishetani ishobora ite guhumura umuntu w'umuntu
Kristo n'umwungere mwiza. Ishetani iza kwiba, kuranura, gonya, gutikiza. Ntugasubire kwiheba, ntugasubire kwidodoma, ntugasubire kwihebura. Mukama niwe mwungere w'ubuzima bwawe. Naco nzokena tubishire ku nanga, tubisengeremo. Imana iguha umugisha, Imana iguhumanure, Imana ikunezereze, Imana ikubohore, Imana iguteturure, Imana iguha umwuka wayo, Imana iguha ikintu gishasha, Imana imugurure ibirenge byawe utangure kwakira inkuru nziza no gutanga inkuru nziza. Imana imugurure ibiganza byawe utangure kwakira umugisha no gutanga umugisha. Imana imugurure uruhanga rwawe idadarure ibyare bidadaraye, ikureho umwavu, ikureho ibifu, ikureho ibyatsi, ikureho ibyondo. Imana ihezagira ingingo zawe zose, igukiza umugongo, igukiza uburibwe mu gihe cy'ubutinyanka bwawe, igukiza agahinda, iguha agahimbare, igukiza umubabaro, iguha umunezero, igukiza ubugumba, iguha urubyaro, igukiza amananiza, igutabari kubohore kuri iyo myenda, igutabari gucira inzira uronka akazi kuko urashoboye gukora, iguha ubwenge, wiga umwanya muto uronka umwanya wo kumva ijambo ry'Imana no gutunga. Izina rya Yesu Kristo uhabwa umunezero, uhabwa ibyishimo, urindwe kubabara. Amen, 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 amen. Amina, amina, amina. Haleluya. Duhezagiranwe twese. Uyu munsi utubere uw'ibyishimo, utubere uw'ubutabazi, utubere uw'igisubizo ku bibazo byinshi tugendana mu buzima bwacu. Amen. Kunda nabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Imana iduhe umugisha twese mu izina rya Yesu Kristo.